Bakunzi wa Bujumbura TV, bakunzi umuziki ndundi, bakunzi b'ibikorwa vya Bujumbura TV, bakunzi mwese mwifuza ko umuziki ndundi utera imbere. Kandi abaramutse nifuza ni ikaze muri Bujumbura TV. Ni Bujumbura TV ngato bazana ibintu bitandukanye, tuzanira umuziki ushusha muri Buja Flavor right. Ni www.bujumburatv.com, ni Instagram, Twitter, Facebook, hose ni Bujumbura TV ushaka kuturonka tankomanzi nimwe. Ni Big kuri micro, Scott kwenye camera there. So tushaka tuvugane vyinshi. N'umurinzi wo muri Bantu Boy afite indirimbo y'ishasha na usiyo ni Double J. Once again, bad boy here right. Afite indirimbo y'ishasha mumaze kumubona turahaganye nawe tumuri Bantu Boy. Reka tumwikaze muri Bujumbura Double J tagwa mukije. Ndabara mukije cyane nanje mwakoze kutugendera. Double J ufite indirimbo y'ishasha. Nindi mutatu tumaze imisi tuko turabona cyane ku marezo social barize postinga. Aho tuzi kizosoka na video. Kuko itasosa na video. Muri game y'umuziki wacu si byiza ko abantu bamenyereza vya bindi nyene kubera ari gihe biba bikenewe ko uhindura umukenyero gatoyi kubera simaka indirimbo isohoke na video ushobora gukora audio hama video igasohoka mu nyuma n'abaririmbyi bakuze cyane utavuga ati babuze uburyo barabikora si indirimbo zose ari impaka zisohokane na video direct ayezo urindira kwanza abanyagihugu bagafeelinga kwanza audio yeah. Na mudikwe na Double J muri Bantu Boy yumva shaka iki ivyo umuntu ashobora kumva ashaka mu buzima ni byinshi nk'ubu numva ashaka gukora ikiganiro ciza na Bujumbura TV muga mu ndirimbo naririmbye ni indirimbo y'urukundo naririmbye avuga ati numva shaka umukunzi wanje ko amba hafi numva shaka urukundo rwiwe ni nkukunye baba kobwa usanga baba muri za mpangu zugaye cyane ugasanga murakunda ariko ntimuborana kenshi nanca ndarimba avuga ati mbega kutabonana kandi dukundana byo babimaziki raba usimbuzo ndabe ibintu nk'ivyo ni true story cyangwa ni histoire nyene avuga ati nawe ku mugenzi cyangwa nabonye ahandi hantu uza usanzwe ni true story kubera wewe kuri twese nawe bivana naho wayumvise peut-être ngango tubaza ko ari true story kuri wewe ko benshi nityo bibanze kandi bavuga ku maze shisha atandukanye birashobora kuba biri kuri jewe ariko twese niko tubayeho kubera ndazimba mutabana n'umukunzi wawe ari gihe urumutuma kati ngo ndabe ndagukumbuye ni ibintu bishika umva ni true story ndirimba ibintu bibaho mu bantu ibintu vyama vyabaye yeah. Uri kuraba ino ndirimbo numva shaka ya Double J nshaje right. So ubona igiye kuzana iki muri mu buzima bwa Double J mekano kanya ubona igiye kukongerereza iki hanini ivyo navuga izo nyongerereza no bimenya muri aka kanya ariko Imana nipanga ikintu cyose Imana nipanga ati kubera indirimbo uzoronka amadira ya canke uzoronka amahera ya canke izogushikana aha twe turakora gusa ibindi tukabihereza Imana. Wumva ushaka video yawe indirimbo yawe numva nshaka ni indirimbo yatangwe kuzana ikibazo kinini ku bantu batandukanye bakunda umuziki ndundi bamwe bavuga ati Double J atavuga ibishego kurimba ibishego kuri abo bantu bavuga kiki si bishego gusa ni indirimbo y'abantu bakuze ni indirimbo kuko uri kwayumviriza je nayumvije yose ndayumviza muna kuri ndihere ndanashima na kabiri gatatu mbwa ndiko ndarabava amakaption bagi barandika n'inzi batandukanye bavuga bati umujama kwiri aje nazandimo z'abagabo bamwe bakunda kwandika z'ibishego umeze gute uvuze ngo amakaption bagi barandika baririmbyi batandukanye ariko je ico namenyesha je sindirimbira abaririmbyi ndirimbira abafanzi banje abaririmbyi nabo bararirimbira babo je ndirimbira abafanzi umva ari umuririmbyi yavuze ivyo nibindaba kuko siwe mba nabirungitse ko mba naririmbiye abantu banje iyo ndirimbo irimwe amajambo y'urukundo n'urukundo rw'indani kabisa si ibintu uvuga ati ni ibintu bibaho ni ibintu vyama vyabaye gukumbura umuntu ukamubwira ati ndakumbuye twadukisi twawe none ninda dasomana muri twebwe ninde ataba adahora yumva kumbuye tubizo tw'umukunzi wiwe yo badaheruka kubonana ni ibintu bisanzwe bibaho uretse je ko nabirimbye mu Kirundi ari indirimbo nyinshi bama baplayinga zo mu Cyongereza harimo ibisumba bijya je naririmbye ariko ugasanga nyine barazikunda tu ya video ya Twitter yari Double J video yayo ni vuba cyane nko mu ndwi imwe cyangwa indwi zibiri bazoyironka kabisa yarawaje kwishutinga vyose ya video ya numva shaka ni vuba
nko mu ndwi imwe canke indwi zibiri zoba iri tayari kabisa. Double J nitwe twakuba n'amakolabo y'abantu bo hanze. Ico kibazo kiri kuri cyo kibazo na Bantu Boy ubwayo. Je nibaza ko ntawuvuka rimwe ngo ace yuzura bavuga iki ingovi. Okay. Nuko navuga ko je ntangura kwiyubaka muhira kwanza, ntangura gushaka kumenyekana ngahi wacu kwanza imbere yuko njabuka, kubera nihoja kumenyekana hanze wanyu batakuzi ntacyo bimaze. Umva amakolabo yo hanze hazoza, ariko umwanya ugeze, umwanya uvuga ati uyu mwanya kabisa birakwiye, suko twoyabura. Ama contact ni menshi, aho nabo mbere tumaze gupanga projet yo gukora, ariko kuzirekura si projet ya hafi. Urabanza ukiyubaka kwanza iwanyu, ukiyemeza bo muhira, hama abandi bagakurikira. Numva ashaka kubwira ko ugira subscribe, numva ashaka kubwira ko kwikira ibikorwa vya Bujumbura TV, numva ashaka kubwira kugira comment na share, tubwire icyo twakora muri Bujumbura TV. Ni big kuri micro, ndikumwe na Scott kuri camera, ndikumwe na Bad Boy Killer, ni Double J umuri Bantu Boy Rights. Double J igiye muri competition ya Primusic hari muri 2012-2013 nihenze gatoyi. Muri mvyo w'umurundi wa Sadbi yarashoboye kuvuga amajambo ye, bavuga ati bamubajije kwa yari brand ambassador wa Primusic, bamubajije ati umuntu hamahirwe cyashaka gutwara Primusic ninde. Umuntu yavuze ati Double J aseruka intara Gitega. Ico gihe yaravuga ni Gitega. Ubu nahashaka kubwira Sadbi ati wowe ukuntu kurakora kudukora neza, shaka collabo je na wewe. Wowe vyakira gute? Kuba yaravuze gutyo ni vyiza, kuba yarampaye amahirwe ni sawa. Nk'umuririmbyi ari mu batuboneye izuba, ni vyiza ko ashigikira n'abandi baba bariko barakora, baba bariko baraza. Umva kuri je ni ikintu ciza. Je novuga ati kuzerekeye collabo ni bisanzwe cyane gose. Nitwabona ko bikwiye ko tubikora, tukabihuriza ko je nibaza ko ntangorane nimwe yo haba. Je ndi peace kuba baririmbyi bose, kandi collabo hagati y'umuririmbyi n'uyundi je nibaza ko biri mu bintu biteza imbere n'umuziki wabo, biteza imbere n'igihugu. Bisiba ko ubucuti bwa Sadbi na Double J meze neza. Je nta numwe dufitaniye ubucuti bubi, nta numwe dufitaniye urwanko nawe. Double J inyuma y'indirimbo yawe numva nshaka tukwitegeka ikindi gishasha. Numva nshaka barindire kwanza video vuba. Hariho n'izindi ndirimbo, ayandi makolabo yo muri Bantu Boy ndani, nandi ma video nyene two turakora buke. Je nibaza ko umwaka kuri jewe n'umwaka w'ibikorwa byinshi cyane gose. Hari twavuga ivyekeye vy'amakolabo bitandukanye. Hariho kolabo yasohotse hagati ya wewe na Kiriku hamwe na Fizo. Iyo kolabo yasohotse, iyo ndirimbo yasohotse mugabo yasohotse biri ilego. Ariko tushaka kumenya hagati ya wewe na Fizo canke na Kiriku kolabo zanyu zimeze gute? Zintu bayiteka ko ryari canke zirahari canke ntazihari? Icambere na mbere ko no basaba ko botuba bari rya ndirimbo yasohotse bidaciye mu mategeko, nitwari bwana yiheze neza, ariko indirimbo ni nyinshi. Vuba cyane bashobora kuronka collabo ya Double J na Big Fizo, indirimbo nziza cyane man, indirimbo yibisazi kabisa. Je nibaza ko umunsi izosohoka abantu bazogira ikibazo. Ni Big Fizo we canke Kiriku nawe mwamushize he? Nta collabo hamwe nawe kuko bwa mbere hariho ikolabo bagumye bavuga yuko igomba isohoka ya wewe na Kiriku, acasohoka soma namba ya Kiriku ntiyasohoka collabo muri kumwe. Meze gute vya Kiriku nawe? Collabo hagati y'abarinzi muri Bantu Boy ni nyinshi, kubera nkuko twe twama muri Bantu Boy niho kenshi usanga twirirwa muri studio, hanigiye tunarara muri studio. Urumva ryo zya vibe nyene zo muri studio nyene usanga turi ngaho, nico kirori cyacu kuba muri studio. Urumva kuririmba twama turirimba iminsi yose. Winjiye no mu imashini washobora gusanga ama projet menshi, hari izaheze n'izitarahera. Yako bamwe na Fizo ni video cyane ni audio?
je nibaza ko vyoba vyiza isohotse na video ariko ntaco nobivuga ko kwanza ubunye nibabanze babe barumviriza numva shaka video ya iraje vuba izo collab zindi je nibaza ko ni umwaka nyene ariko babe bararindiriye gato twagira numva shaka gapera gato. Hello baby bega mwiza wanje uranyumva hello mami je harukuntu niyumva please fata bajaj nyarukunsangi muhira ni kenshi wahaje tazinura hibagira ananana chama gituma ndagukumbura baby I'm so lonely ngwino ndabe je numva nshaka je numva icyaka come baby girl ume urukundo rwawe. Ndagushimiye cyane Double J. Ndabashimiye cyane nanje ndashimiye Bujumbura TV ku bikorwa mu dukorera ngene mubandanya supportinga twebwe abaririmbyi b'abarundi turabishima cyane kabisa mukomeze muzamura n'abandi Imana ibaho umugisha. Ntacobora twokunge ko cyane twakora ko dukora mu bya Bujumbura TV. Icyo udashima n'igihe. Icyo ntashima byose ndabishima cyane gose gusa bon no basabira ku Mana ko mubandanya mutera imbere cyane Bujumbura TV kaba team nini ya mukamufise na plateau yanyu mugira ko ibiganiro byanyu kubera simisi yose bikenewe ko mudusanga iyo turi foko natwe tuza turaza. Reka ndabashimira kunza Bujumbura TV mwe mufasha umwana kuva mu ntango y'ikiganiro kwenda kinda gihera mudukwirikirana mugira subscribe mugira like mugira na comment bakumwe na Double J bad boy kira muri bad boy muri hari wacu Gitega. Badamugira subscribe website yacu ni www.bujumburatv.com Instagram Twitter Facebook hose ni Bujumbura TV gira share na comment turabakunda cyane Scott kuri camera big on the mic.